Mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye bakunzi b'ikiganiro wari ubizi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kubayagira ku mukinyi w'umunyasenegale akinira umugwi wa Liverpool mu gihugu c'Ubwongereza, Sadio Mane. Akaba ari umukinyi yabigize umwuga, bimwe twita joueur professionnel muri w'igifaransa. Sadio Mane imbere yuko ashika ku rwego nk'ubwo tumubona ko uyu munsi yaraciye mu yindi migwi itandukanye, ariko ico womenya co nuko kuva kiri muto yamye akunda urukino rw'umupira w'amaguru. Yarigeze mbere kubagiranira ingorane n'abavyeyi biwe, aho bashaka kumubuza gukina umupira w'amaguru nawe aravyanka. Vyinshi kuri Sadio Mane ni muri iki kiganiro. Jewe ndi Isidore Habonimana, akaba ari je ngiye kubashikiriza kino kiganiro, ariko wibuke kugira subscribe kugira ngo ube mu bambere kuronka ibiganiro vyacu, wongere ufyonde kuri ako gakengeri kazi ruhande, utibagiye no kubisangiza abandi. Sadio Mane yavutse kw'igenekerezo rya 10 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992, avukira ahitwa Bambali mu gihugu ca Senegal. Yavukiye mu muryango novuga uciye bugufi, mu gifaransa bavuga ngo yavukiye dans une communauté rurale mu manuko bw'igisagara ca Senegal. Sadio Mane yakuze ari umwana akunda urukino rw'umupira w'amaguru, yari umufana akomeye wa football. Aha akaba yarakunda abakinyi nka Ronaldinho umunyabrazil, cyo kimwe na El Hadji Diouf. Abo bakinyi akaba ari bo yafata nk'icitegererezo mu buzima bwiwe bw'umupira w'amaguru, ariko nubwo vyaruko se wiwe ntiyavyakira neza, mbere yaranashatse kurondera ingene yo mubuza gukina umupira w'amaguru. Bimaze kugenda uko, Sadio Mane amaze gushikana imyaka 15 y'amavuka, yaciye yigira inama y'ukugene yova iruhande y'umuryango wiwe, maze akaja kubandanya ivy'umupira w'amaguru kuko yarabikunda cane gose. Aha mbere Mane aribuka ico gihe aho avuga ati, ndugure twamugina, narapfuye imuhira ngiye mu gisagara ci Dakar, atanumwe abizi, aho nari ngiye mpunze. Niho rero baca batangura kundondera nk'urushinge aha na hariya, maze barateba baramenya ko ndi mu gisagara ci Dakar. Buno nyene baca bansubiza imuhira ibambari, ndugaye twamugina. Munyuma rero Sadio Mane yarahavuye arayengayenga abavyeyi biwe buke buke kugira ngo arabe ukugene yosubira i Dakar asangeyo abamwigisha umupira w'amaguru. Niko rero gucaja mu gisagara ci Mebour, igisagara gikomeye cane mu byo kwigisha umupira w'amaguru muri Senegal. Sadio Mane yagiye atwaye twiwe twose, no kuvuga uturato yakinamwo, naho nyene bivuga ko twari twaratabaguritse, twaye uduhuzu twiwe tudashemeye. Nawe uravyumva umwana avuye ruguru ingene vyaye vyifashe, ntivyaye vyifashe neza. Muri ico gisagara rero kiri ku birometero 80 uvuye i Dakar ku mugwa mukuru, niho Sadio Mane yatanguriye gukinira umupira w'amaguru. Yatanguye gukina mu mahiganwa yo mu makartier yaho nyene mato mato, mu nyuma acaja mu mugwi witwa AS Generation Foot wo mu gisagara ci Dakar. Numwe mu migwi yaho muri Senegal, imigwi y'Iburaya ikunze gusumiramwo abakinyi, ugwaruka ruboneka ko rufise kazoza mu mupira w'amaguru. Ari muri uwo mugwi Sadio Mane yarerekanye ubuhinga bwiwe bukomeye gushika naho umumenyereza bimuha icizere, baca baramusinyisha amasezerano y'akazi. Warajejwe kugura abakinyi muri uwo mugwi yavuze ati, maze kubona ingene Sadio Mane afata umupira, ingene atembereza umupira, navuze nti kuvyukuri uwo muhungu n'umukinyi mwiza cane gose. Ncambwira Bukere umumenyereza ati, uyu mukinyi vyihuta dutegezwa kumuha amasezerano y'akazi. Ico gihe rero baciye bamushira ku ruhande rw'ubusatirizi, maze arabica biracika. Budakeye na kabiri uwo mugwi uhetswe na Sadio Mane ku ruhande rw'ubusatirizi uca uduga mu cicaro ca kabiri mwihiganwa ryo muri Senegal mu mwaka wa 2010 ushira umwaka wa 2011.
hanyuma rero nkuko nabivuze ko ico gisagara yarimwo arico imigwi myinshi yo ku mugabane wa Buraya usanzwe usumiramwo abakinyi na cane bakiri bato ariko baboneka ko bafise kazoza, ntibatevye kumuraba ryiza. Aha umugwi wa FC Metz wo mu Bufaransa ukaba ari wo waburabiye mu rugi. Nyuma y'ibiganiro hagati ya Generation Foot yakinamwo, Sadio Mane yaciye asimbira mu Bufaransa gukinira umugwi wa FC Metz. Mane yatangiye gukina urukino rw'iwe rwa mbere mu mugwi wa Metz kw'igenekerezo rya 14/0 umwaka w'2012 asubiriye mugenzi we Kevin Diaz ku munota wa 75 mu rukino bariko bakina na Bastia mu cicaro ca kabiri Ligue 2, aho Metz ya Mane yatsinzwe igitego kimwe ku busa. Ico gihe muri urwo rukino Sadio Mane vyaramugoye kuko nta buhinga yerekanye, mbere bivugwa ko yinjiye mu rukino agwaye ariko arabihisha kugira ngo umumenyereza ntamwankire gukina. Muri uwo mwaka yahakinye inkino 19 harimwo 12 yatanguye mu kibuga bimwe twita titularisation, ariko muri izo nkino yinjize igitego kimwe gusa mu rukino bakina na Genga inyuma yo kubanyagira ibitego 5 ku busa, harimwo n'igitego ca Sadio Mane ku kibuga c'Saint-Fourier kuwa 14 Rusama mu mwaka wa 2012. Ubwo nyene mu mwaka ukurikira Sadio Mane yaciye agurwa n'umugwi wa Red Bull Salzburg wo mu gihugu ca Autriche ku miliyoni 4 z'amanyaburaya. Mu rukino rw'iwe rwa mbere rwa kivandimwe bakina hagati ya Metz wa mugwi yahoramwo, hakaba hari kw'igenekerezo rya 31 Gitugutu, Sadio Mane yakubise ico bita triple ibitsindo 3 wenyene, maze urukino rurangira Strasbourg itsinze ibitego 3 vya Mane kuri kimwe ca Metz. Sadio Mane yatanguye gukina ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane wa Buraya Champions League mu rukino rwabahuje hagati ya Fenerbahce mu ntumbero yo kurondera itike yo kuja muri izo nkino za Champions League. Hari kw'igenekerezo rya 31 mu Kakaro umwaka wa 2013. Muri uwo mwaka nyene yongeye gutsinda ibitego 3 imbere ya Groding, yongera gukubita iyindi mu mwaka wa 2014. Salzburg yirahiye umugwi wa SV Hon ibitsindo 7 ku busa. Muri ico gihugu ari kumwe n'umugwi wiwe wa Salzburg yamatangura mu kibuga uwo twita titulaire indiscutable, maze akina inkino 87. Muri izo nkino atsinda ibitego 45 harimwo triple 3, no kuvuga inkino yatsinda ibitego 3. Ico gihe ihiganwa rya 2013 rishira 2014 ryaheze ari umusatirizi mwiza afise ibitego vyinshi mu mugwi wiwe, meilleur buteur du club mu mahiganwa yose toutes les compétitions confondues. Abongereza bamaze kubona ukugene anyaruka, ukugene ari decisive imbere y'igori, baca batangura kumurondera. Kuwa mbere rero Nyakanga umwaka w'2014 Sadio Mane acagenda mu Bwongereza aguzwe n'umugwi wa Southampton mu kiringo c'imyaka 4 ku miliyoni 15 z'abanyaburaya. Muri uwo mugwi yatanguye kwinjira mu kibuga mu rukino rwabahuza n'umugwi wa Arsenal, aho batsinzwe ibitego 2-1 harimo penalty ku ikosa ryakozwe na Sadio Mane. Mane yarabandanije aho yatanguye kubona igori mu rukino bakinye n'umugwi wa Sunderland wa 18 Gitugutu umwaka wa 2014, inyuma yo gutsinda uwo mugwi ibitego 8 ku busa. Yongeye kwinjiza inyuma y'indwi imwe gusa bakina n'umugwi wa Stoke City. Mu kwezi kwa 12 gushira kwa mbere muri uwo mwaka nyene wa 2014 Sadio Mane yarateye ibitego 3 yikurikiranya mu nkino zabahuje na Crystal Palace, Chelsea na Arsenal. Kiretse urukino hagati ya Liverpool kuwa 22 Ruhuma mwaka wa 2015 atakinye bivanye nuko yashitse ku kibuga atevye. Ico gihe mbere baranatsindwa ku kibuga iwabo ibitsindo 2 ku busa. Kuwa 16 Rusama Mane akubita triple imbere ya Aston Villa
ku kibuga cabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 itariki 28 ruheshi, Sadio Mane acasinya amasezerano y'imyaka 5 hagati y'umugwi wa Liverpool, acava muri Southampton ku miliyoni 36 z'amanyaburaya. Muri Liverpool yagiye ahasanga bagenzi we abanyasenegal aribo El Hadji Diouf na Salif Diao. Ico gihe mbere yaciye aba mu bakinyi ba mbere bazimvye inyuma ya André Carroll. Cyo kimwe n'ivyo acaba umukinyi wa mbere azimvye umugabane wa Afrika muri kahise ka football muri Afrika. Muri Liverpool yatanguye gukina urukino rwiwe rwa mbere itariki 14 Myandagaro hagati ya Arsenal, aho yatsinze igitego maze urukino rurangira Liverpool itsinze Arsenal ibitego 4-3. Kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2017 Sadio Mane yateye ibitego 2 mu minota 2 gusa. Ico gihe bakina n'umugwi wa Tottenham, nayo muri derby urukino hagati ya Liverpool na Everton, Sadio Mane yarakomeretse bituma abanza guhagarika gukina, ariko hanini ntaco vyononye kuko ihiganwa ryarangiye ari umwe mu bateye ibitego vyinshi mu mugwi wiwe, ibitego 13. Muri uwo mwaka Mane aba muri equipe type, ni kuvuga abantu 11 bagize umugwi waranze higanwa Premier League umwaka wa 2016 ushira umwaka wa 2017. Ico gihe umugwi wiwe uheza ihiganwa uri mu kibanza ca 4. Muri Nyakanga umwaka wa 2017 bariko bakina na Man City, Sadio Mane yarafatiwe ibihano vyo guhagarikwa inkino zitatu biturutse ku kugene yahonyoye umusamyi wa Man City Edison. Agarutse ku itariki ya 4 Munyonyo bakina na West Ham, acatanga imipira 2 ivamwe ibitego iyo twita passe decisive, ahereza mugenzi we Mohamed Salah, maze batahukana intsinzi y'ibitego 4-1. Nayo kwigenekerezo rya 14 Ruhuhuma muri Champions League bahura na FC Porto, ho wamengo yari y'Amavubi, yateye ibitego 3 wenyene, acaba umunyasenegal wa mbere ashoboye kugira triple muri Champions League ku mugabane wa Buraya. Mu kwezi kwa 4 kwa 2018 Mane yabaye umusatirizi mwiza w'umunyasenegal mu higanwa ry'Ubwongereza, meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Premier League. Ashaba kandi umunyafrika agira gatatu ashoboye n'imiburabura kwinjiza ibitego 10 muri Champions League ku mugabane wa Buraya, inyuma ya Samuel Eto'o na Didier Drogba. Muri sezo y'umwaka wa 2018 ushira umwaka wa 2019 Sadio Mane yabaye umukinyi mwiza, yateye ibitego vyinshi mu ihiganwa ry'Ubwongereza ku bitego 22, bakaba bari kumwe na Mohamed Salah na Pierre-Emerick Aubameyang kuko bose baranganye ibitego. Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019 niho Sadio Mane yatahukana ku nshuro yiwe ya mbere igikombe ca Champions League inyuma yo gutsinda umugwi wa Tottenham 2-0. Gushika n'ubu rero Sadio Mane akaba akinira umugwi wa Liverpool. Bimwe mu vyagoye Sadio Mane harimo penalty yahushije muri CAN y'ibihumbi 2017 bakina n'igihugu ca Cameroon mu gihe ca 4 gishira ica kabiri, kimwe mu vyatumye Senegal ica ivamwe. Sadio Mane arafasha mu gihugu c'amavuka, akarorero mu mwaka wa 2018 Sadio Mane yaratanze imfashanyo igera ku bihumbi 234 mu mafaranga y'abanyaburaya kugira ngo hubakwe ishure ry'indaro. Aca yongera atanga imayo zigera ku 300 z'umugwi wa Liverpool, aziha abanyagihugu b'Ibambari ku Gatumba aho yavukiye.